Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Tugire Kristo. Banje gukenguruka kubona Mukama mpaye kubona namwe muri iki gisabisho murimwo muri iyi minsi, kuko numva ko ari igihe kidasanzwe, igihe c'inema zidasanzwe muri paruwasi yanyu ya Saint-Sauveur. Patiri mukuru yasavye yuko nubaha iyi nyigisho ivuga ngo umutima mweranda niwe aduha kubona igihagararo c'Imana. Mutima mweranda niwe aduha kubona igihagararo c'Imana. Ijambo ry'Imana turikuye mu nkuru nziza yanditswe na Luka ikigabane ca 2 umurongo wa 25 gushika ku 33. Muri inyigisho nza kuvuga ikintu kimwe gusa. Ni inyigisho izikurikira iyo mwazirikanye ejo mutangarira mwihweza ubukuru n'ububasha bw'Imana. Imana itari kure, mugabo Imana iri kumwe natwe mu rugendo. Imana yabanye na Isirayeli, Imana itigeze ija kure y'umuntu. Naho akatari gake usanga umuntu atabona ko Imana bari kumwe, kuko Imana ntiza kwiyerekana. Noneho umuntu bwiwe, mu burebure bwiwe canke mu bugufi bwiwe, yoshobora kubona Imana gute? Yoshobora kuvuga yuko yohagararana n'Imana gute? Mugabo Imana yonyene iraza kandi niyo yaje muri Yezu Kristo, ikaza kubana natwe kugira ngo idukize. Nico camuzanye, noneho n'iryo zina nico rivuga. Iyo Mana n'ubu niyo tubandanya turi kumwe. Akenshi umuntu ariko arakuremesha arakubwira ati ntacyo Imana irakubona, cyangwa akakubwira ati ntacyo humura, umukama muri kumwe. Mugabo iminsi yose nibica vyoroha kwakira, iminsi yose nibica vyoroha mbere kubibona kugira ngo umuntu avyakire hanyuma bimuhindurira ubuzima. Ivyo tugira tuvuga uyu munsi birasaba kugurura ugutwi gatoyi kugira ngo umuntu agerageze kumva iyo bishika, kandi nagira ndababwire ko atari ibintu umuntu yogerageza yoza kurondera ingene abishira mu mutwe cyane. Mugabo ico twosabwa n'igiki nuko ahubwo umuntu yugurura umutima. Imana iri kumwe natwe, Imana iragendana n'umuntu. Mugabo nkuko mwabizirikanye mu civugo cy'iyi minsi y'iki gisabisho, nibaruwa bambe mu ijambo rivuye mu gitabo c'umuhanuzi Sofoniya ikigabane ca 3 umurongo wa 17 handitse ngo Imana mu gukunda ntiyishongora. Imana ntiyishongora. Mu gifaransa handitse ngo il gardera le silence dans son amour. Ije kugukiza, iri hafi yawe, mugabo mu gukunda ntiyishongora. Imana ntiza kuvuga ngo ndi ngaha ndaba ngo turi kumwe, ntiyishongora. Imana irakora, wewe ntubibonesha amaso, ari ikiri. Ntiyishongora, ntiyamamaza, ntiza kwiyamamaza, ntiza kukubwira utujambo turyoshe kurya umuntu aza kukuresha, ngo ntiyishongora. Mugabo nishiri, sa présence eda. Ikibazo rero nukumva iyo Mana muri kumwe, nukumva iyo Mana iri hafi yawe, nukumenya kuyibona. Ikibazo mu vy'ukuri nico tugomba kuzirikana, nico tugomba kurabira hamwe dufatiye kuri iri jambo twumvise, aho uyu mutama Simeo yakiriye Yezu maze amufashe mu minwe agaca avuga aya majambo y'igitangaza twumvise. Nagira mvuga ibintu bibiri.
icya mbere yari yiteze urukiza, uwo ni Simewo, yari yiteze urukiza. icya kabiri, amaso yanje yiboneye. Nivyo bibiri gusa mvuga, naho hari byinshi rwose byo kuvuga. Yari yiteze urukiza. Iri jambo ryavuzwe, uyu mwanditsi Mariko ariko atubwira ivyerekeye Simewo, amudondora uwo ari we. Hari hasanzwe umuntu yitwa Simewo, umuntu w'intungane kandi akunda Imana. Kare navuze ngo umutama, mugabo ngaha aye nta na hamwe handitse ko ari umutama mu by'ukuri. Mugabo kubera tuzi yuko bikurikira bica bitubwira Ana, kandi twumva ko yari yiteze urukiza, yarurindiriye kuva kera, yari yaraburiwe. Twebwe ngira ngo canke muri kahise bahavuye bamufata nk'umuntu w'umutama akuze yiteze urukiza rwa Isirayeli, ariko nta na hamwe ivuga ko ari umutama. Ni ukuvuga abantu biteze urukiza, naho mu kanya nashishijemo ngo uyu mutama. Abantu biteze urukiza rero si abatama gusa, n'abatama, n'abatamakazi, abagabo, abagore, n'abana, imisore, inkumi, abana, bose barashobora kuba abantu biteze urukiza. Nkako mbere bose urwo rukiza rw'Imana bararukeneye. Sisire kumuhesha rero ngo ni umutama, kandi atana hamwe nabisomye, naho yoba ari umutama yari yiteze urukiza kuva kera. Kandi icyo kirahambaye, yari yiteze urukiza kuva kera, acarinda asaza yiteze urukiza. Gusa umukama yobafasha kuguma munyotewe, kuguma urondera, kuguma urindiriye. Simvuze ngo urindire utaronka, unyotewe wifuza urukiza gushika urinde usaza. Kuko murazi ko rimwe rimwe abantu bashobora kuba mu bukirisu bw'agahararo, kikaba ikintu baharaye haheze iminsi bigaca biharurukwa, kikaba ikintu umuntu aharaye kubera yuko ari ngaha mu Nyakabiga, ari muri fraternité igende muteruye. Ejo niyaronka akazi agatangura gukorera ku maworere agoye, kandi ako kazi kabona ntacyo kabaye, agaca yibagira, ntaba aciteze urukiza, kuko ahakwa guhendwa ukamenga urukiza yaruronse. Mbega ubu nsenga ndondera iki? Mu kinyejana c'18, igihe amajambere yaratanguye kuza, ubuhinga n'ubumenyi butanguye kuboneka, hari abahinga bariko barandika ivyo bitabo vyabo, bariko barandika ivyumviro vyabo. Ico gihe baca bavuga ngo mu minsi iri imbere, mu myaka izoza, mu kinyejana ca 20 twe twarenganye, ngo abantu ntibazoba bagikeneye Imana. Kuko abantu nimba uyu munsi bakeneye Imana, ni kubera yuko hari ibibazo vyinshi bafise, hanyuma ntibaronke inyishu. Ariko muri iriya myaka iri imbere, ni ukuvuga mu kinyejana ca 20 turenganye, ico gihe muravyumva twari mu kinyejana c'18, bavuga ngo ubuhinga buzoba bwarateye imbere, aho ingwara zose ziba zaronse urucanco. Ni ukuvuga nta ngwara ivyo ko bigenda kose ziza zirica abantu batarasaza, zizoba zikiriho. N'abasaza ngira ngo bazotora umuti sindabizi, mugabo bavuga ko ubuhinga n'ubumenyi buzoba vyateye imbere, hamwe abantu batagikeneye Imana. Ubuhinga bwo kurima buzoba bwateye imbere, hamwe abantu bafise umwimbu, bajya bagasubira kandi ntibabimare. Abantu bazoba borohewe, ngo abantu baje gusaba Imana kuko bakiri ibijuju mu mutwe, kuko bataraca ubwenge, kuko bataratora inyishu y'ibibazo bimwe bimwe bibahanze. Uyu munsi ndiko ndavuga turi mu kinyejana ca 21, kandi koko ubuhinga bwarateye imbere, ubuhinga n'ubumenyi biri ku rwego rwo hejuru. Ariko
ibibazo vyovyo bimwe vyaraheze ibindi biravuka, nuko isi imeze. Bimwe vyaragabanutse ariko haraje ibindi vy'agahebuza. N'ubu uye mumaze iminsi muza murabibona ko ashobora kuza akagwara kamwe gusa kagaca gahagarika amaraso isi yose, kandi ubuhinga bwarateye imbere. Abantu nuko badaca bugufi. Ico bari babuze muri ico gihe bagize ubwishime, turako gusanga ubwo bwishime, bwa bwishime bwa kera bwatuma Adamu na Eva bacumura, ngo nuko bagomba kungana n'Imana. Tukiri muri ubwo bwishime, tukiri muri ubwo bwishime yuko umuntu wenyene ari we nyishu y'ibibazo vyiwe. Nukuvuga haje ikibazo akumva umenga yo kwishimira abahinga, yo kwishimira banaka nibo bazokwishura ikibazo ciwe. Urukiza uyu Simewo yiteze surukiza zeye ku bantu, surukiza rw'abantu. Urukiza Simewo yiheze, mbere ntibavuze urukiza ndiko ndamubeshera, yari yiteze uruhoza, kuko urukiza n'uruhoza yego ntibiri kure na kure ariko ntibisa. Kugira ngo umuntu ashikire uruhoza aronka urukiza. Iyo aronse urukiza aronka uruhoza. Mu Gifaransa handitse ko yari yiteze consolation. Consolation. Urukiza yiteze ni consolation, atari consolation ivuye ku bantu, uruhoza ruvuye ku Mana. Uruhoza ruvuye ku Mana. Kubera iki? Kuko yari umuntu w'intungane, kandi yari umuntu akunda Imana. Tuvuze umuntu w'intungane, mwumve yuko muri Bibiliya uko umuntu w'intungane ntibishobora gutandukana no kuvuga ko ari umuntu yemera Imana. Niyo ntango ya vyose. Ariko kandi si ukwemera gusa. Umuntu w'intungane ni umuntu atinya Imana. Ni ukuvuga ni umuntu yubaha umukama. Uwubaha umukama nawe, umuntu w'intungane bavuga, ni umuntu yamarondera kuzirikana ic'Imana iri, kuzirikana ic'Imana imushakako, akamarondera iminsi yose kugikora. Niwo muntu w'intungane, ic'Imana ishaka akarondera kugikora. Yari umuntu w'intungane yakunda Imana, nico gituma arindiriye uruhoza rw'Imana, afise ukwemera, yamazirikana ijambo ry'Imana, akabona icanditsemwo, kandi kubera ukwemera kwiwe arazi ko ic'Imana yavuze itabesha. Nkako kuva Imana ikirema abantu barayigararije, ibisinda birandira ko ejo mwarabizirikanye, ariko duhora tubizirikana tubivuga ngo Imana ntiyaciye baheba. Kuva mu ntango mbere umuntu amaze gucumura, imbabazi z'Imana zaciye zivyuka, Imana ishiza kubarondera, Imana ishiza kumurondera. Mugabe ikibabaje nuko yahunze Imana akahungira mu gisaka. Igicumuro gikura umuntu mu murimo wa Edeni, yisanga wenyene yijanye, kuko na numwe yamurungitseyo, wenyene yarijanye mu gisaka. Yikwita ubwiza bw'Imana, wenyene niwe agenda kurondera amababi yo kwifuka, kandi Imana yari yaramufutse mu bundi buryo. Ariko Imana ntiyamuhevye. Uwo muntu ari mu gisaka, kandi Imana idahevye, kandi Imana mu nyuma naho ibihano bitazobura imuhaye ijambo ry'umwizero. Hariho ijambo ry'umwizero mu gitabo c'Amamuko. Kubera ya nzoka yamuhenda, nzoshira urwanko hagati yawe we nzoka n'umugore, azoguhonyora umutwe. Hari ijambo ry'umwizero. Ariko akatari gake kandi turabona mu Misiri ingene Imana idaheba abayo bari mu buja. Bashobora kwibaza ko Imana yabibagiye, bashobora kuboroga bibaza ngo Imana nukumva nticumva, kuko bamaze imyaka iri nk'amajana 4. Mugabe Imana iraza iravuga ngo numvise. Imana irumva, yarumvise. Mugabo kandi si ukumva gusa ngo nabonye. Imana yarabona, yarabonye,
amagorwa barimo. Mugabo ndetse ko Imana ibona byose, icyo yari irindiriye, icyo Imana ibishaka ni rya Kristo. Najya amaborogo, atari amaborogo abantu bariko baravuga ngo yo ndagowe yemwe ngo ndapfuye hera umusonga. Oya, abantu baborogera umukama. Si ukuvuga yuko amaborogo yandi Imana itayumva. Mugabo Imana irashaka abantu bayizigira. Iyo habayemo abantu bayizigira, bo bakaboroga, baborogera umukama, bazanira urukiza n'abandi bose baboroga kubera gusaba ibisonga cyane kubera inkoni za Farawoni cyane ibikorwa biremereye. Imana iryo jwi riboroga riyiborogera iraryumva, ndetse n'ayandi kwiyumva, mugabo n'ijwi riyikora ku mutima. Kuko ijya amaborogo n'igisabisho. Imana irazira batabara. Ejo mwarazirikanye urugendo bagize i Babiloni, yagize uko nyene mu gihe cya Simeon. Naho abo bantu biteze uruhoza n'ubu byari byarasubiye kuyangara, kuko iki gihe bari baganjwe n'abaromani. Abanyababiloni barahaciye, igihe cyabo kirarengana, Imana irabakiza. Abagiriki barahaciye, Imana irabakiza. Musoma ibitabo vya Daniyeli n'ibindi birabitubwira. Abandi abanyasiriya barabateye, mugabo mu nyuma baragenda. Ubu uye bamaze imyaka n'imyaka baganzwa n'abaromani. Ariko ikibabaje n'ubwami bwa Dawudi bwarazimanganye. Umwami ahari yitwa Herodi, n'umwami w'icyaduka. Si umwami yasizwe amavuta n'abahanuzi nk'uko tubona abandi basizwe. Ni umwami yagiyeho afashijwe n'aba baromani nyene kugira ngo abafashe gutsimbataza ubutegetsi bwabo. Abanyisirayeli bararushe. Bamwe mu banyisirayeli babaye abahemu. Uyu munsi twahimbaje Matayo Mweranda. Matayo Mweranda yari mu batoza kori. Abatoza kori nabo batoza ikori ry'abaromani. Nico gituma bankwa, baharurwa mu bahemu, bahitamwo gukorera ifaranga, gutunga, mugabo bahemukiye bene wabo. Abahemu ntibari babuze bakorana n'abaromani kugira ngo bacinyize abanyisirayeli, kugira ngo bahumanye igihugu cerana. Ariko abantu b'intungane, aba bantu bazi Imana, ni ukuvuga abantu basoma ijambo ry'Imana bagaheza bakemera icyo Imana ivuga, bari bazi umuhango. Musomye mu gitabo cya Yeremiya ikigabane cya 33 umurongo wa 14 gushika ku 17, umuhanuzi avuga ngo Yuda izorokoka. Mugabo kandi akaba n'umuhango, Dawudi ntazokwigera abura uwundi yicara mu ntebe y'ubwami. Barizigiye ko Imana izoza kubogora ingoma ya Dawudi. Nkako baravuze ko mu muryango wa Dawudi hazovuka umwami azokwita umwami w'amahoro. Ubiravye neza atandukanye na babami bandi. Umwami bise umwami Mesiya. Abantu b'intungane bakunda Imana baramwiteze, biteze uyo, kuko barazi yuko ashitse bazuba baronse uruhoza. Azoza kubakiza, abahe uruhoza rw'Imana. Uruhoza sinzi ko mwumva ko arimo akantu k'urukundo. Mwese muramaze kubona umuvyeyi yahuze umwana, sibyo? Uruhoza si ukuvuga ngo ndaje ndatikije abansi b'Isirayeli barahunze, ubu rero genda mujye ibiharage n'ibijumbu mwarimye amahoro yaje. Oya, Imana si ukwikiza, izana uruhoza. Hariho kw'Imana ije kubahoza yonyene, harimo uruhande rw'urukundo rw'Imana rubwirizwa kugaragaza, babwirizwa kumva ko atari umuntu yaje gusa kubatsindira umwansi, mugabo ari uwaje
kugira ngo we nyene abaremeshe. Maze ya majambo tubona mu gitabo cya Ezekiyeli, wa mwungere ashira intamba ku rutugu, murumva harimo akandi kantu ko kubungabunga, hariho akandi kantu k'ubuvyeyi. Wa mwungere azoza kegeranya, wa wundi atazoza kumwa ubwoya bwazo ngo aheza bwisasira bwifuke, wa wundi azogwanira intama akemera gutanga ubuzima bwiwe hako intama n'imwe itakara. Muri iri jambo uruhoza harimwo ivyo vyose abanyisirayeli bari barabwiwe Imana ibemereye niyarungika umukiza w'isi ariwe Mesiya, niwe azozana urwo ruhoza. Bazohozwa nkako bararize, nkako bararushe, nkako bararemerewe, kandi imyaka myinshi barabaye mu bihe bigoye, abenshi imbere barihebura. Yari yiteze uruhoza. Urwo ruhoza ni uruhoza rw'Imana, kandi ihoza umutima. Ihoza umutima atari bishobisho, mugabo umutima wabo nk'abandi bakunda Imana, nk'abantu b'intungane bazi ko ubutungane bwabo atari bwa butungane twe tuvuga gusa bw'amasentara acira imanza abantu, mugabo ubutungane bw'Imana buza kuzuza umutima. Kuko Imana ni intungane, niyo ntungane ya mbere, kuko iza kuduha ibyo dukeneye byose, yuzuza umutima. Uruhoza yiteze ni uruhoza ruza gukora no ku mutima, aho umuntu mu kuzugurwa kwiwe atakundi, ari bimwe Patiri yababwira ejo, yuko bazogenderwa n'Imana, yuko bazogaburirwa n'Imana. Yesu yaragaburiye abantu, turazi ko yabaguriye imikate, n'ivyo nta n'umwe atifuza imikate nk'ijya bariye, mugabo ujya mukate yabagaburiye abagabo 5,000. Bavuga uwundi mukate uzoza kuzuza umutima, ugashikiriza uruhoza. Uruhoza rimwe ikindi kintu kirengeye guhaga ku mubiri, guhoza umutima. Yari yiteze uruhoza, nubwo uruhoza yiteze iyo rushika. Abayahudi basenga bavuga bati, Mana yanje nyaruka untabare. Izaburi ya 71:12. Mana yanje nyaruka. Bahamagara Imana ngwize. Abantu b'intungane bahamagara Imana ngwize, bazeye uruhoza rwabo ku Mana, kuko nibashaka urukiza rw'agapande rw'akantu gatoyi, ntibidogera ngo hera ubukene turimwo, nk'uko umenga uwoza kubakiza ngaha muri aka kanya yabaza biteze umukiza aza gutuma agashomeri gahera, kuko nicyo kibaragishinga ubwa mbere. Ese agashomeri ko icomba kazi keza, dukunda gushira ko ngo keza no kuvuga mpembwa menshi afadika. Si ico oye Simeon yiteze, ntiyiteze uruhoza bakazi keza kugira ngo mbe ndanwe ibiyeri, kuko ako kazi ari gihukaronka ugacuva kuntuzeye kugwagwa, ugacuja kuri Henikene, wabona umuntu akinwa akamuseri gasanzwe, webasha ngo yango vyo ukibagira naho wari uri. Umuntu akibagira iyo yavuye, akibagira ariko akiriko arasenga, bico Imana ikamba akazi keza. None keza baca bagakoza ivyo. Urwo ruhoza surwo oye cyane cyane, suruhoza ko kuvuga ngo icoma uyu muntu andiye akamvako umwe. Oya, nuruhoza guzuye rurengeye utubazo individuelle, rurengeye utubazo twanaka. Sivuze umwe wese yifitiye ingorane ziwe, ndabizi, kandi ntashobora kureka kuza kuzivuga imbere y'Imana, ni ngombwa. Ariko Simeon yari yiteze urukiza gutu probleme individuelle, utugorane twanje. Oya, nuruhoza ni wa wundi azoza amaso yanje yiboneye urukiza rwawe wateguriye ibihugu byose. Uruhoza yiteze
uruntu rwateguriwe ibihugu byose, ntari mu duprobleme individuel, ntari mu tuntu twiwe gusa, naho twawe natwo nyene ari kutubwira Imana birumvikana. Kandi inyifato y'abantu barushe n'ingorane barashobora kutabona urwo ruhoza rw'Imana. navuze n'uyu munsi nkava mvuga ibintu bigoye ngira ngo gushikira canke bitaza kuvuga utugorane twiwawe twe kadeni k'isukari kw'ibutike, utwo ni dutoya. Ucuvuga uti patiri uvuga ngo ni dutoye, oya si duto, turakomeye kuko nitwo tugize ubuzima bw'abantu. Nuko abantu turaremerewe n'ingorane, ingorane tubamwo mu buzima bw'amisi yose. Urufise umutekano muke kigahava kimutuma abona ico kibazo gusa, iki Imana yironderako nico, ntiyugurura umutima ngo arabe uruhoza rurengeye nakurako ubukene, inzara, bwa bushomeri, ibiciro vyaduze, umushahara ntugikwiye, uburyo bwo kuyunguruza, hari abantu basigaye bagenda n'amaguru. None ngire gute? Ibibazo birarengera. Abana banje bayobewe, hariho babiri ntararonkira ishure yo kudubura, aho nciye baranshibura. Nivyo bibazo bigezweho. Hariho abantu batararonka ishure y'abana gushika kuri uyu munota. N'uyu munsi hariho twahuye atararonka ishure y'umwana. Ni ikibazo gikomeye, umwana yayobewe. Abadirekiteri ugiye kubatumbera ntivyoroshe, bakubwira bati genda hariya muri komisiyo bati subira hariya, ayo twarahejeje, ivyo kibazo cyawe nikiza ngaha. Kwa direkiteri naho wahaciye yakwimye, mugundi yaje mu nyuma yarose, ishavu rigaca riduga. Aka karenganyo muri iki gihugu n'ibindi byose muzi vy'imyidogo, nakayaronse je nabuze, canke yitoje utuntu bambwiye bati hagera afise icyo ashaka muhe, wenda muhiki, ati hajya n'amajana 2 gusa. Amajana 2 nanje nafise nini nico nzogaburira umwana mu ndwiza 200,000, abandi sase nkana, abandi jana, ujya ngo inoti ya 50 arayijya, 50 ndayakurahe? Umuntu aba ari muri ivyo bibazo bimuraje ishinga. Mugana genda bw'ivyo bibazo bitorewe umuti ntibisigura ko uruhoza rwashitse. Ivyo birahambaye kuko bidatorewe umuti bikubuza amahoro, muga bishobora kukubuza no kubona uruhoza tubwirizwa kurindira, uruhoza rw'Imana. Ingwara zateye eheraba narindose ni Rafa Pasi ari umuntu nabonye yaronse agatahe, umutahe n'ukuri. Ubwo nyene mu nzi baca kubita ingwara zikomeye, abaganga ngo exame, umutahe n'ukuri uragenda. Exame ja mu bindi, ja muri kira niho bagiriye exame. Kira jewe mugabo umva hamwe uvuga uti Imana yari yandamukije, niko tubivuga, Imana yari yandamukije, naronse agatahe ko miliyoni. Uburongera ndabe ko nukora nanje ndabe ko exame zo kwa muganga, gushika na exame ngo muri kira ngo niho babigira neza. Jewe byari nivuza muri kira n'ukuri, mba ngaha aye kwijabe mu ntuze yajya, simvuze ko abo kwijabe bativuza muri kira, murambabarira, ndazi ko muhora mujayo, byo ntimugire ingorane, ndazi ko mujayo. Mugabo turazi no muri quartier, mu makartier turazi neza ko twese tudashoboye kuza turivuza ahantu bene hajya, tudashaka yuko tuja mu ideni rirerire. Akarenganyo, urubanza mfise ntiruhera,
naratsinze urubanza mugani w'abandi ariko sinzi iyo vyatitaniye sindonga naho nca narabuze uwo mbwira byose ntuze na nyakubahwa narabuze basa ko yofuma tugendera kugira ngo ndabivuge donc abandi bo bavuze ibyabumenga naka baciye atunganirizwa none ko ataraza mu Nyakabiga naho ngo mvuge nguma ndindiriye ndacarindiriye umuntu agaca avuga ngo Jesse nishugwa abandi barishugwa Jesse nishugwa ihera aba barangeramiye hari umuntu atanga ishano mu micungararo yo hatubaye bararoze umwana aho yariririye hari n'ahatahuze mugabe imyikeko igutuma ugira umutima uhagaze mbe nk'ubu nosubira kurijya amadeni abantu bakwishuza muribaza uranzi kugira abantu nka 5 bakwishuza ukwepuyu ugakwepera muri iyi nzira mugabo ukazibona ukihura n'ujya wundi nawe nukuvuga narinzi ngo ndakwefye none n'ubundi ntaho mungiye nukuvuga sinkiro nkaho nca mu yandi majambo sinkiro nkaho nca uwo muwenda mbira ngo nzoguha wewe nyene urazi neza ko naho uvuga ngo nzoguha mu ndwiza n'indaguha irandevu ko azoguha amahera nta buhari nukugira ngo uwo munsi ugira Imana arengane kandi ukarahira ukarengwa ngo nukuri jewe ngo mu ndwiza ntiharengana ngo n'umuntu gusa yankushonye gatoya nawe uzi neza ko atanu bagukoshonye n'umwe ariyo nukugira ngo urengane none ivyo bizobandanya gushika byari ikibazo iyo umuntu ashitse muri ivyo bibazo murumva hari ingorane zikomeye haca hari iki umuntu atangura kwiyanka kwitonganya agatonganya n'Imana rero kwanka kwakira iyo ikintu kigoye gishitse mugabo hakaza ibibazo kumwe kwa Yobu abaza ibibazo Imana iyo ni faza abantu bacako kubera iki jewe nakoze iki ehera abo twiganye bobo bameze neza kuki jewe ehera abo tunganye imyaka barakomeye none jewe nagwaye ehera abandi bavyara abana bakomeye ehera wanje aguma gwaragurika imiti yatunaniye kubera iki jewe kuki bibaye kuri jewe Mana urihe abandi bariko baravuga Imana baje muri ruwanje ngo kubera imisazo gukenguruka ngo umukirisu ngo akengurukira Imana yuko ngo abana biwe ngo baronse diplome wawe nawe ikindi kibazo abandi bariko barakenguruka mu imisa zo gukenguruka yubire ya mariage 25 ans anniversaire de 10 ans za rujya rugo gwanaka gwahajya gwababanyi frema bagize anniversaire bari banezerewe barakundana twebwe ataha yagorewe imisi yose none ni kuki yabaye imboregwa ujya mugabo wundi wewe ameze neza hiraba ahora ataha yaciye muri busheri azanya akanyama muhi ubi wanje umva ikibazo none je naziziki kubera iki mfise abavyeyi bameze uku ibibazo ngo imana ngo nkunda mara conclusion ziratanguye kuza Imana je nkunda rero Imana jewe ninyumva iyo Imana yankunda nanje byaca bigenda gutya inyishu ziratanguye kuza none bwa bundi rero ugusenga nicyo kimwe kuko aho nagiriye amaruwanje aho nagiriye mu ngendanyi senga sangira igora bintumwa nsangira nigora nkora ubutumwa akwabo umuntu agateba nukuvuga umenga iyo umuntu atangura gukekereza
ntamenye umutego acagwamwo, ukamenga intege ziciye zigenda, agaca atangura gukora ibyahambije. Aho nigoreye none ihera aba bandi bose baronse akazi, je n'igindi ngaha, ihera aba bagi, ihera aba bandi bubatse inzu, ihe baraguze parcelle bariya ayi, ihe buba bose barateye imbere. Kubera iki? Ishavu riraduga, umuntu mbere agatangura kwagiriza banaka, agaca atangura gutukana, tugaca ducira imanza aba responsable bose twibaza ko aribo bafise uruhara mu ngorane ndimwo. Abategetsi, abaprofesere, yatanze ikibazo kigoye, none yagihaye we wenyine, abandi bo bose ico bakoze. Umuntu akarondera abo yagiriza rero, abo yagiriza kandi ntibabura abo yagiriza. Na patiri turashobora kumwagiriza, murabizi mwese, na patiri turamwigiriza nawe nyene yaba basi yagira uko. Umuntu agatangura kurondera abo yagiriza, akabagiriza ivyo, mugabo naho nyene agasanga naho abagiriza ntakivamwo. None bica bigenda gute? Ukwihebura ukaza, ukudebukirwa kimwe nari mvuze, ugukekereza urukundo rw'Imana sinzi neza. Ubonye umuntu akubwira gatru, ukavuga uti reka mfa kugerageza nahajya, kuvemera zose birashobora guca vyinjira. Aho nasengereye kuri Mukiza Mweranda nuko mubivuga, menga hariya hepfo kwa Davidi hari umuntu yagiyeyo ngo yaciye ahezagirwa, reka nanje yongeye kuraba, ukajayo bagasenga bagakoma n'induru kugira ngo vyumvikane gose mwijuru, wewe ukarindira malgré induru rien. None mbayo vyose ugatishavu ko baba bakatolika baba banuze bose ni hamwe. Abapatiri ntibazi gusenga neza, gabundi nabo nyene muragaba ucekereza usenga, none nico kimwe. Byose ubuzima nitombora, nigihamana nirona, ingorane zigahakwa guca zikwibagiza Imana, zikagutesha ukwemera. Haza abandi rero bo muri Ronuvu kukuremesha ngo tugire ruwanje ikakubishyira. Hari abantu baca babihigwa na ruwanje bariko ari nahaza Imana, ivyo vyose bavuga sivyo. Abandi bagiye kugira témoignage ko bakize, none hajya bapfa kuvuga bijya hajya nivyo. None je ni kuki bitarakunda? Byose gukekereza, byose igicumuro nagikora, nkaca mvuga nti ubu naracumuye nta kundi, ubu naho nosenga ndazi ko Imana itonyumva. Hari abantu banka gusenga ngo sinoza gusenga n'igicumuro, ntamenye ko noneho acagwa hariya. Nagenda babwira ko umuntu yacumuye abandanya asenga, umuntu yacumuye abwiza kubandanya asenga, kuko ico gisabisho nico kizomufasha kuva muri uko kuzimu, niko kuzomufasha. Aciye avuga ngo none jenza gusenga, ngo ngenda mu misango ntasangira, mucinda bihira. Oya, ugusenga nivyo bizogutuma ushobora kugira n'akantu na gatoyi, kuko naho ufite igicumuro burya ntihabura ubukomezi bukebu kugusenga. Uba uri kuragwanya na shetani kuboshe, uba uri ku rugamba, ego nturatsinda, mugabo urashobora gutsinda amabataye amwamwe nawe utaratsinda urugamba rwose. Mugo umuntu aciye adebukirwa ngo noneho je urabona nibereye mu gicumuro, naragize na vedo chastete muri foyer yandagano y'ubwire ntegerwa, none heraba vyapfuye, twarayi tubikoze na bamufiance, none ubu naho nca ngira iki? Ngende muri ruwanje akaba kabaye, genda suko bacumuye Imana ireka kuguma ari Imana nkuru, ndabeshe.
kandi sindeka kuvuga ati Mukama naho ndi umucumuzi uri nkuru, jewe ndi gipfu mugabo uri nkuru, jewe ndi gipfu mugabo uri nziza. Ivyo bintu biratuvyura kuko bimpa gusubira gutangarira ubwiza bw'Imana naho mbafise izo soni, kugira ngo maramazwe n'umwanda ndimwo ndawikure, nshobore nanje gusubira kugorora amaboko, numva ko nisanzuye, ushobore kwinjira mu mugwi, gusubira mu bana b'Imana. Mugabo singwe mu mutego wo kuvuga ngo nacumuye. Hari umufurera name ndabisoma mu gitabo witwa Kantaramesa, n'umupatiri w'umukarismatike araho agirisha amarotrete i Vatikano, ariko aravuga umufurera araho yari yaraboshwe n'igicumuro, mugabo mu nyuma aho yatsindira we naho nyene nta na rimwe yasiba igisabisho, nta na rimwe yareka kugenda kuri nazwe Mukama, naho afise intege nke akagenda maramaye, muga ntareke kuja kuri nahaza Imana. Shetani gushika naho rero imugendera, wowe none ngaho aho gusenga, wowe ivyo wowe ntitubizi wewe. Nawe ati nzo kwama senga naho ncumura kugira ndakugwanye, kuko mu gusenga ariko agwanya Shetani imuboheye muri ico caha. Kandi ngo Shetani maze kumva iryo jambo vyari biheze, we yaciye igenda, wa mufurera aza yumva ikintu c'inema rose, yiruka kwirega ca gicumuro aba arakibohotseko, kuko atatwawe, kuko ataguye mu mutego wo kuvuga ati none bimaze iki, none naho senga, none baba karismatike rero na babandi bose babaregiyo, babandi baza kukubwira ngo Imana yansiguro ya patiri Omero, ukayumviriza ukamuraba nti patiri wewe kashitareka, we ntavyuzi aho ni mu mutima wawe, nawe yigishije ariko abereka ubwiza bw'Imana. Ntabwo mbona ucugwa mu mubabaro ukagwa muri angoisse rero nimbi, ni wa umubabaro udahera ngendanwa, wamubabaye kubera utabona ejo, utabona kazoza. Uwo mubabaro ni mubi, Shetani rawunyegezamwo abantu ntibabimenye, kuko ari byo bituma umuntu acika intege. Ibi rero biri mu bituma abantu badashobora kubona Yezu, badashobora kumenya Yezu, badashobora kumenya ya Mana ejo patiri yababwira yari kumwe nabo mu bugaragwa mu rugendo, mugabo ntibibabuze kubwira Musa ngo mbega ngo ya Mana yawe ngo mwaraduhenze, ngo mwashatse ko dupfira muri ubugaragwa. Nukuvuga ya Mana abo bayivuga nk'Imana ya Musa iri kure, ntibabone ya Mana patiri yababwira ejo iri kumwe nabo, igenda barongoye, naho itiyamamaza, naho batari kubayibonesha amaso. Imana igendera bagwanira, ibashikana ku ntsinzi imwe gato gato mu gihe bayigamburukiye. Hari abantu batashobora kubona Imana. Uburorero bubiri ngaha muri Bibiliya. Uyu Yezu tubona kwa Simewo agiye mu gisengero cya Yerusalemu, n'ahantu hagendera abantu benshi. Uyu mwana ngo bagiye gukora imigigwa itegekanijwe n'amategeko. Uyu mwana hari abantu benshi baza kumubona. Uyu mwana aza guca no mu minwe y'abantu batari bake. Mwe muramaze ko umuntu yavyaye, ubu yesinzingira biza biratituka. Abantu bose baza bavuga ngo ndabakana, sivyo? Ngo yo turabakana, baza bagukeza. Kandi basanze ugateruye katariko karonka, uwo muntu aje kukuramutsa, aje kukwibarutsa, utumushira mu minwe akana, sivyo? Akagaterura akanya gatoyi, akagashira mu minwe yiwe, akumva ko akakiriye, hanyuma kakagusubiza. N'uwundi aje ngo makana. Aba nabo urumva na Yezu makana. Gushika na Simewo aramwakira, na Simewo arateba arakakira. Ntibatubwira ko ari cyo yapfana na Bikira Mariya na kimwe. Icyo bikoze gusa yari yiteze uruhoza.
aba batama n'abatamakazi murazi ko bakunda guhezagira. Uko bigenda kose sinagiye kurondera ngo mbega Simeon iyi mihezagiro canke yamuterura arondera iki, mugabo uko bigenda kose kandi ntibatubwiye ko yari n'umusaserdoti, sinzi ko yari umusaserdoti, ntibitonze ngaha ntibivugika ntibivuzwe, ariko batubwira ko yamwakiriye, baramwakira. Mugabo muri abo bamwakiriye bose nta n'umwe yigeze avuga aya majambo nk'aya Simeon twumvise avuze aremereye gutya. Nta n'umwe yigeze azirikana ku rugero nyago uyu mwana, ariko bamuteruye ni benshi kandi saba bonyene n'abandi. Ni murabe Yerusalemu, ariko Yezu ariko arazi Yerusalemu igihe yaciye yiririra atangura kuririra Israeli, yavuze ngo ngwese nawe womenya muri iki gihe icyo kuzanira amahoro. Ese womenya icyo kuzanira amahoro muri iki gihe? Aha rero ni muri iki gihe, ni ukuvuga muri icyo gihe Yezu abagendeye Yerusalemu ntiyaciye n'ikanda. Mugabo abantu abakene, abantu bato bato bobo baraje kumusanganira. Mugabo ya Yerusalemu bamwe bayihagarariye, bamwe bari mu rudandaza, kuko ashitse indani yagiye ku gisengero, baca batubwira ko yasanze urudandazwa rikora sekera, urudandazwa mu isoko, inuma, intama, sinzi ko ari tomati zariyo nazo bavuga, bavunjayi n'abandi bariko barakora akazi kabo. Abo oye aribo bafise ubutunzi bwa Yerusalemu, abategetsi ba Yerusalemu, abasaserdoti bo muri Yerusalemu, nta n'umwe yigeze amenya ko uwo ari kubazanira amahoro yashitse ari ngaho. Nico gituma ariko arabaririra. Warirengagije igihe wagenderwa n'Imana. Navuze ngo Imana sindayibona kandi Imana yari hafi. Ariko uyu Simeon umuntu asigara avuga ati none we ni kuki yamumenye? Iki cyatumye Simeon aca mumenya, akamenya n'igihagararo ciwe. Nico natwe uyu munsi cyotuma tumumenya, tukazirikana igihagararo cy'Imana. Amaso yanje yiboneye, amaso yiwe yarabonye. Abungere barabonye turabizi, abamajusi barabonye turabizi. Elizabeti mweranda, Elizabeti inshuti ya Bikira Mariya yarabonye. Wewe ntiyabonye na Yezu gutya, yabonye nyina wiwe mugabo yibungenze umubebe mu nda Yezu. Icyo cyari gikwiye kugira ngo abone igihagararo gikomeye cy'uwo muntu yibereye hariya mu mbanya ya Bikira Mariya. Mugabo ntiyabonye icyo gusa, acabona n'igihagararo Bikira Mariya ageze arimwo mu kwemera yuko ibyo yatumwe ko n'umukama izoranguka. Icyo gihagararo cy'Imana iyo umuntu akibonye akagitegera, aho rero haba impinduka, haba turuna. Uwo muntu aba yinjiye mu gihe gishasha. Simeon si igihe gishasha yinjiyemo, Simeon atwereka ko yari yinjiye mu gihe cya nyuma. Nkako mu nyigisho ya Ekleziya niko tubyigisha, niko tubyemera. Kuva Yezu Kristo yigize umuntu kuri iyi si, isi yaciye yinjira mu gihe gishasha. Isi yaciye yinjira mu gihe cya nyuma. Ubu turi mu bihe bya nyuma, nta kindi gihe gishasha kindi kizobaho. Hazoza amasiyekre, mushake muhimbaze ibinkumbi n'ibinkumbi, muhimbaze n'ibinkumbi vya 5 n'iza 6 n'ivy'indwi mu mwaka w'ibihumbi 7 abazoshikayo. Uko bigenda kose nta kindi gihe gishasha kizobaho, igihe gishasha cy'ukuri, ico twita ère nouvelle, atari utundi duhe dushasha tw'abantu tugarukira hafi. Ico gihe twacinjiyemwo na Yezu Kristo, jambo yigize umuntu akabana natwe,
isi yaciye haba ikindi igihe cy'umuco, igihe cy'aho Imana ibana n'abantu. Ibi ngira ngo Patiri sinzi nsubira mu byo Patiri yamyavuga ejo. Igihe cy'aho Imana igendagenda ku isi n'amaguru yayo, Imana ikabana n'abantu, Imana ikaba muri bo aho indani, abantu bakaba mu Mana. Kuri Simewo n'igihe cya nyuma, igisigaye n'igiki ni ukwipfira mu mahoro y'Imana. Ibi mugabo ukirindiriye urukiza rufatiye kugura imodoka, ngo nanjye tuzoronka imodoka ryari muhira, vraiment ivyo oye, ivyo biragoye kwinjiramo. Aba bantu bose ndondaguye, Ana mweranda, Simewo, Ana yaciye avuga ayandi majambo. Kiretse abungere babonekewe n'abamarayika, abamajusi bamurikiwe n'inyenyeri, ico ni kimenyetso. Aba bandi basigaye ni mutima mweranda, ni mutima mweranda. Kandi mugiye kuraba neza, hariho ingero. Abungere baramenyeshejwe umukiza, baramudondora, baca baraza baramuraba, babona akana gatoyi kijyamiye mu bwato bw'inka n'ubushambara. Mu nyuma bumvise abamarayika baninahaza Imana, nabo baninahaza Imana, baranezerwa. Kandi ntibareka kunezerwa, ivyo babonye n'agatangaza. Aba bamajusi bakurikiye inyenyeri, bahashitse murazi ivyo bakoze, bataha bajanye iyindi nzira. Ahasigaye ni mutima mweranda, ni mutima mweranda. Ubu turi mu gihe cya mutima mweranda, nta kindi kizoza. Mutima mweranda batubwiye ngo uyu Simewo rero yari yarabwiwe na mutima mweranda. Si ukubwirwa gusa, kuri uwo munsi acaza mu gisengero arongowe na mutima mweranda. Yari yaramuhishutse ko atazosandaba atabonye umukiza, atabonye rwa ruhoza. Aha ni mutima mweranda. None Simewo yabonye iki? Yabonye iki? Ndasubiramo gusa ibi twasomye. Amaso yiwe ngo yabonye urukiza rw'Imana. Avuga ngo urukiza rwawe, kuko niboneye urukiza rwawe. Ukubona Yezu nukubona urukiza. Nukuvuga Yezu yamubonye n'akana k'akayoya, gafite amaguru abiri, gafite utuboko tubiri duto duto mbere, utwiso tubiri, udutwi tubiri, ibiro ni nk'ivy'ababebe. Mugabo mutima mweranda yaciye amuhishuka ibanga rikomeye risumbirije ingene yoshobora kuvuga ko yabonye urukiza rw'Imana, ingene acatangaza ko urukiza rw'Imana rwashitse ku isi, ko yabonye ngo umuco uboneshereza amakungu, kandi abandi babona akabebe. Hari ikinyegezwa ngaha, hari ikinyegezwa ngaha. Iri jambo mwatoye rero ko mutima mweranda ari waduha kubona igihagararo, yeretswe igihagararo cyako kana, akana Yesu yeretswe igihagararo. Si akana k'akana gusa, ni urukiza rw'Isirayeli. Oya, si ubw'Isirayeli gusa, ni urukiza rw'Imana yageneye isi yose. Ngivyo ibintu yeretswe, oya ntiyerekwa, nivyo yaciye abona. Ni ukuvuga si ukwerekwa bimwe kuvuga ngo yabonye ngo yahawe gutegera, yahawe kubona mu buryo bw'umutima. Ivyo bintu byose cya kindi abantu bose bari barindiriye, wa mwami Mesiya, wa mwami Mesiya aciye abona iby'Imana yari yaremereye Isirayeli byose muri uwo mwana. Kuko uwo mwana yego n'umwana muto, ariko arategereye ko urukiza rwaje ku isi. Uwari kuzana amahoro, uwuzana amahoro ku isi yashitse. Iyo tuvuze rero aya mahoro no kuvuga iki, abantu bace bibaza ngo Imana ni ikitegeka ngo umutekano wose
tukibagira igikuru ndakivuga mu kanya. Igikuru ni ukubona uwo mwana yamwakiriye, niwe mahoro. Si ukubuza abantu barasa kuzosubira kurasa. Hari abantu barindiriye bene ayo mahoro ngo abantu bose barasa ku isi ntibazosubire. Imana yabahaye imyidegemvyo, bazoguma basubira. Nta kundi, si jewe nukuri simvuza abaza kurasa aha mu Burundi. Oya, na hariya murabona bariko barabingwano hirya no hino ku isi, si nyinshi muri Ukraine niho havugwa. Bara abonye wa muco w'isi, abonye ubu ninahazwa, ininahazwa Israeli, ininahazwa igihugu c'Imana. Nukuvuga yabonye atari imbibe z'Israeli, ininahazwa y'Israeli. Yabonye igihugu ceranda kirengeye na Israeli, kirarengeye na Israeli. Hari naho mu kuvuga ininahazwa y'Israeli yabonye na Yerusalemu yo mwijuru. Iyi Yerusalemu ko ubu umuryango w'ijuru wuguruye, ininahazwa y'Israeli. Ibi bintu vyerekana uburemere, nukuvuga vyerekana ubukuru, vyerekana akaranga k'uyu mwana yakiriye mu minwe. Arico tugomba gusaba ngaha, arico tugomba gusaba. Nimuce muvuga ngo patiri aje kutubwira ngo none twe twari twiteze ngo gerizo ngo nizi nimuzitege. Muga mwitege uruhotsa hejuru y'ivyo vyose, kuko mwiteze utugerizo duto bamwe barabageri abandi batahuko bahave bashavura. Uruhoza yabonye kure se na nyina baratangara. Ifo ko batangara, birumvikana ko batangara, kuko mutima muhaye kubona igihagararo bonyene Bikira Mariya na Yozefu. Bibaza bati ibi bintu bigenze gute ko iyi yari sokre yacu. Bikira Mariya na Yozefu barabwiwe igihagararo cya Yesu. Muri buku marayika yabwiye Bikira Mariya azoba mukuru cyane, ngo azoba mukuru cyane, yarabibwiwe. Azokwitwa mwene Mana, azovuka ku buryo bweranda. Ndabihinduriye mu majambo yiwanje, ariko ni kintu gicegereye ngaho. Azovuka mu buryo bweranda. Yozefu arahishurwa, ujya mwana ubona yibungenze yamuka kuri mutima mweranda, si umwana w'umuntu, ni umwana bari barabwiwe. Baratangara bati bigenze gute, none uyu we yabimenye gute? Umva ibindi bintu ariko aramuvuga ko vyongera kuri bimwe marayika yatubwira, vyongera kuri bimwe twahishurirwa. Kuko na Bikira Mariya na Yozefu bagiye bariga n'ibindi vyerekeye igihagararo cya Yesu. Birahambaye ko na mwebwe twese ya nyota navuga tworinda dusaza dufise niyo kubandanya tumenya n'ibindi vyerekeye igihagararo cy'Imana, igihagararo cya Yesu, kuko ntituraheza kubizirikana, ntituraheza kubitegera, kandi turabikeneye kugira ngo dushobore kuba vy'ukuri abakristo. Igikorwa cya mutima mweranda rero niho nca nsozerera. Navuze ko mvuga ijambo rimwe niri nyene, aratumurikira. Ibi rero tubibaza Paulo mweranda. Murabizi ko Paulo mweranda nawe yahuye na Yesu mu nzira y'i Damasi. Ahura na Yesu yari yifitiye ibindi vyiyumviro, yaciye ategera Yesu wariwe, arategera igihagararo ciwe by'ukuri. Niwe yavuye acazirikana mu mabaruwa niwe bitubwira, n'abandi bari baravyigishije nuko bitanditswe byose. Atubwira mutima mweranda igikorwa ciwe, aratumurikira. Wa undi kantara mesari y'akantu nafashe yavuze, ariko arerekana ubwoko bw'umuco turonka. Hari umuco nk'uyu w'aya matara w'izuba, hari umuco w'ubwenge, uyu muntu ariko arungura ubwenge agaca ategera insiguro y'ibintu ngo bwa bundi umuyaga nkuba nuko ukora, ivyo n'ubwenge. Arategera ingene umuyaga nkuba uzunguruka ugaca watitara. Bwa bundi nuko uyi moteri izunguruka, ivyo ubwenge, iyo ni science. Uwo n'umuco uronka ingene ibintu bibaho.
hakaba n'umuco w'ukwemera. Umuco w'ukwemera ni umuco uduha kubona iby'ubwenge bwacu butari buhamvye by'Imana, iby'Imana yakoze, iby'Imana Imana iri mu kwemera. Ariko hariho n'undi muco yita umuco w'inema, la lumière de la grâce. Mwibuke yuko la grâce, icyo twita la grâce, kibaza ngo n'akantu Imana irungika. La grâce mu by'ukuri ni Imana yonyene ikora muri twebwe. Tuvuze ngo turonse inema turonka mu batisimu, sakana Imana irungika. Iyo tuvuze inema no kuvuga iki? Ni Imana iranguye yonyene ubwayo muri twebwe ikatugira abana b'Imana. La grâce ni igikorwa cy'Imana. Hariho rero umuco w'inema, la lumière de la grâce. Iyi nayo yavuga ngo ni iki rero? Ni Imana yonyene iza a notre secours. Kumwe Paulo mweranda bivuga ngo mutima mweranda araza a notre secours kugira ngo asenge muri twebwe ati abadawe, aduhe gushobora kubivuga. Umuco w'inema n'uyu muco mu by'ukuri Simeon yaronse. Iyo bakubwiye bati umukama muri kumwe, mwibuke ko Bikira Mariya bibwiwe, himbagwa Mariya, mwaramutse Mariya, umukama muri kumwe. Iryo jambo rivuzwe rishobora kuranguka aho nyene mu buzima bwawe, umukama muri kumwe, maze ukaronka umuco w'inema wo kugira ngo ubibone ko muri kumwe, hanyuma uvyakiriye ubuzima bwawe buba buhinduka. Ntibikunda yuko woguma uko. Niki cyabaye kuri Simeon mu by'ukuri? Ni mutima mweranda wenyine aza akaba ari we akumurikira, adakoresheje, adatumye naka, adatumye patiri naka ngo ugende umusigurire neza. Ni we nyene, ni waduha, ni watwemeza. Igitabo cya Yobu ntibatubwira mutima mweranda, mugabo aratubwira ikintu nka Yobu yategereye. Isaha yarigeze, sinza kuvuga byinshi kuri ivyo. Yobu murazi ingene yagowe, murazi ingene ibintu byamuvuyeko, murazi ingene yagwaye, murazi ingene yatutswe, murazi ingene bamuremereye. Ariko no gutonganya Imana aratonganya Imana, no kuvuma umunsi yavukiyeko arawuvuma. Mugabo hari umunsi yategereye, yahawe gutegera wenyene, arumva ko Imana bari kumwe, acavuga ngo je sais que mon libérateur est vivant. Ndazi ko Imana umukiza wanje ari muzima. Aragwaye, ariko arapfa, byose byaheze. Mugabo acayishura abantu avuga ati ndazi ko umukiza wanje ari muzima. Ico kintu gushika kuri ubwo rugero ko kuvuga ko ari muzima, mu nyuma murazi irindi jambo yavuze ngo navuye mu nda ya mama ataco nzanye, n'ubundi nzohava ngenda ataco ntwaye. Imana yari yampaye, Imana yisubiyeko ngo Imana, ngo izina ry'Imana ngo riri nahatswe. Nka wa mufasoni araho muzi amaze guca ngaha rimwe, naho namuvuze izina, amaze kubora umwana agira gatatu, umwana inda ikoroka. Yo ndakwi telefone ndamuvugishije, nkumva ivyo bintu byabaye, nkatangura bimwe byo kwiyahagura na jewe, ari jewe nivyo nagize, muravyumva. Ngo pati, ngo yangu ntugire ikibazo, ngo Imana iguma ari Imana, ngo Imana iguma ari Imana. Ico kintu no kuvuga gushika kuri urwo rugero kw'Imana iguma ari Imana. Ngiri deni ntarigira, none Imana ikireka kuba Imana. Nyobegwa mu ishure cyanye ntayobegwa, ngendera muri bisi cyanye ngenda ku kazi n'amaguru, Imana iguma ari Imana. Kandi Imana ni nzima, kandi Imana yoyo yamaho. Abantera ingorane bo bazopfa, na jewe muga nzopfa, muravyumva. Mugabo Imana yoyo
iguma ari nzima. Iki kintu Yobu yaragitegereye atarakira na mutima mweranda, mugabo Imana yaramumuhaye kuko yabaye umuntu w'intungane, arayizigira. Imana iraduha gutegera ikintu abakubonye bohava bavuga bati, babonye nka Yobu bahavuye bamuva ko bati ngira ngo nakomeye, ngira ngo n'umusazi, kuko bagomba kumutuma atuka Imana. Uku kugaragaza ukwemera ko tubaho canke dupfa, dukena canke dutunga, turaswa canke turyama tugasinzira, turara inzara batetse kumwe baravuga ngo bateka ishime, canke turara duhaze, Imana iguma ari Imana. Ukubitegera ivyo nukuri tubihabwa n'inema y'Imana, ni mutima abitwumvisha. Yezu yari yarabivuze ngo mutima mweranda azobashikana ku kuri kuzuye, Jean 16:12-13. Ugutegera rwose nugutegera, atari ugutegera n'ubwenge, ukavyiyumvamwo maze ukumva kanovera, mbere ukaronka, ukumva yuko bagabanye bikaguhindura. Iki nico bita kumenya. Kumenya muri Bibiliya si ikintu kigusiga uko. Abakundana murabizi, muri mwebwe harimo abantu bubatse n'abandi b'abafiyanse. Iyo wewe ufise umufiyanse ukamwegera mukagwana mu nda, ivyo mugabo abafiyanse boza baritonda mu kugwana mu nda. Umushinga nawe wa mufasoni wawe mukagwana mu nda, uvuye wari umaze indwi zitatu ruguru, canke uvuye umaze ukwezi, uwo muntu mugwanye mu nda uramwumva ukamwiyumvamwo, wese kuva ku gashatsi gusa kwino uca uhinduka, kuko urumva kumenga hariho agace k'uruhoza uronse, ukumva umenga uraruhutse ku mutima, akanyamuneza ngako, agatima kagatera. Udushatsi iyo wacu nuko itagororoka, iyo abazungu ikigororoka, ntibigusiga uko. Nico bita kumenya. Ukumenya no kuvuga umaze kumwakira mukanywana, biguhindura, bikakugira ubundi, kandi bikagushiramwo, bikaguha kuba mu neza, bigutera akanyamuneza. Iyo uhashitse ucukira ugukekereza, ugakira amakenga. Uyu Yobu yaragowe, amaze gushika kuri iryo jambo navuze ko bariko baramugora, bahavuye bamuheba. Yarashitse ku rugero aho asa n'uwiyeguriye Imana wese kumwe tubona n'aberanda bamwe babigize, bamwe ba Martin Robin ari mu bubabare budashoboka, hakuza kwiganyira ngo dagowe, ngo yemwe, ngo biki, ngo none jewe nacumuye iki. Aca yiyegurira Imana. Amaze kwiyegurira Imana, ibintu byose bica bihinduka, kuko Imana imaze kwakira ishikanwa ry'ubuzima bwiwe. Ububabare buzobandanya, kuko ntiyaciye akira aho nyene, yaciye akira, yabandanije agira ububabare bwo kuwa gatanu mweranda. Mugabo ububabare buca bugira intumbero nshasha, kuko yategereye, kandi n'ubwo bubabare bwiwe bwamaze gufata insiguro, bukasigara ari ububabare ahereza. Hari ikintu kiba gihindutse, kuko yashitse ku kumenya, yamenye. Usanga kenshi rero tutaramenya, ntituramenya. Mutima mweranda yahuye na Yezu mu nzira, bambe Paulo mweranda yahuye mu nzira, abandanya tubwira mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi ikigabane ca 3 murongo 18 gushika ku 19. Nari kuhasoma mugareka mvuge mu majambo. Avuga ngo muzirikane ivyerekeye uburebure na rongere mwese murayizi muri primaire.
ngo largeur nta numwe atayizi ngaha. Ubwaguke ngo la hauteur, ukuvuga uburebure uduga hejuru. Hanyuma ngo la profondeur. Ayo majambo niyavuga muri ribaruwa la profondeur y'urukundo rw'Imana. Urukundo Kristo ngo rurengeye ubundi bumenyi bwose. Nari kubisoma umutima mweranda ni waduha kuzirikana, nukuvuga gutegera uburebure, la ubwaguke, la profondeur mbere. Urukundo iyo rushika hariya hepfo hariya kure, ni waduha kurutegera. Turashaka kuvuga urukundo rw'Imana tukaruririmba tukaruvuga. Nagenda babwire jewe ndi ngaha ngirangire nirege imbere yanyu mukama nti ico mukamfasha basi nkigigwi basi imbere gatoyi kugira nanje numva ubwo burebure bw'urukundo rwa Kristo rurengeye toute connaissance, rurengeye ubumenyi bwose. Naho ngo umutima mweranda ngo gira utuye ngo tugirire ibiye ngo umutima mweranda ngo twigishe ngo ico akabigisha ico, kuko aha niho mu gikorwa cya mutima mweranda avuga ngo azobashikana ku kuri kuzuye. Mu gifaransa handitse ngo il vous introduira, nukuvuga introduire nukuvuga azokwinjiza mu kuri. Ukuri nako ni Imana. Mutima mweranda azokwinjiza mu kinyegezwa cy'urukundo rw'Imana, hanyuma uheze ngo utegere uburebure n'ubwaguke n'ubukibwu na hauteur na profondeur. Aho oye ndakubwiye kuri uyo munsi uzobugisubira kuzuriganyira gutuntu dututu two kugenda n'amaguru utuntu dutoya. Umweranda araho yabaye umweranda, yari yifitiye n'ibicumuro. Imana iri kwiramurondera ikazira mwereka ibicumuro, mugabo ntiyigaye. Umunsi umwe ariko arasenga, navuze ko bacumuzi bakwiye kuza barasenga, aza yumva Imana ijwi rimubwiye ngo mafiye, mwananje, mukobwa wanje. Iryo jambo rica rimukorako rero, mutima camwinjiza muri ya profondeur yo kuba umwana w'Imana. Ubwo nyene ivyabaye muri we ntavyo nosigura, hamwe wenyene aza mesa n'uwitwengana agenda arivugana, abandi bamubaza nimba barababikira kuri ngo umwana w'Imana jewe, agaca twenga kumva ko yabaye umwana w'Imana. Nukuvuga umenga yaborewe. Aho niho dushika, niho umutima bwiza kudushikana kugira dutegere uruhoza. Uyu Simeon yararonse uruhoza, ushima yararuronse. Turaba ivyaca yifuza, mukama rembukisha umusavyi wawe, kuko kuri we nta ciza gisumba ico yakiriye mu minwe kizosubira kubaho. Kuko ntiyabonye Yezu gusa n'amaso, yaramwakiriye acaronka urwo ruhoza. Nta gisigaye ni impfe. Mukama umfashe siniko ndashika muhira, nova mvura n'abantu bakansa amazi, nova mvura n'abantu bakancumuza. Ahantu ushikanye mu gutegera ururukiza, uyu mubikira yategereye ko ari umwana w'Imana, agenda arivugana ngo umwana w'Imana jewe bwabo ndi umwana w'Imana, agaca twenga. Ani nazo umukama naho yoshaka agacapfa. Murazi ko ari hakeranda kifuje ukaritsi, sinibuka izina ryako yemwe agakobwa karara, kifuje ukaristiya, mugabo kakavuga kati jewe ndazi umunsi nonka Yezu nukuri mu karistiya no campfa, kuko urukundo rw'Imana nivyo ukunda. Umunsi asangira urukundo yakiranye Yezu, yaciye yapfa. Umve ngo yo niwumve ingorane ingorane niyo nyene vara ingorane niyo nyene ntimuramenya
we ntumvise uwundi amubonye acavuga ati nta kindi sigaje kwakira Yezu mu Karistiya, kwakira Yezu mu Karistiya. Mutima yoma kumubona wese nkinjira mu buremere mu gihagararo cya Ukaristiya. No campa yagiye gufukama, arafukama senga n'akanyamuneza katabaho, akanyamuneza kariyica ndababwira. Yagiriye ko yapfuye afukamye ahejeje kwakira Yezu pour la première fois et pour toujours. Nicyo cyabaye. Umusire kuvuga ngo yo mutima cagukiza ubwoba ngo ntimwaronse mutima w'ubwoba kuko umaze kumva ko wakozwe ko ubwoba babugiye. Ingorane ziriho, ingorane zizohera, ariko wakiza ubwoba. Romeo 8:15. Umaze gukira ubwoba ucutegera ukwizigira muhamagariwe ngo nitunga rikurindiriye, no kuvuga kubasamuragwa. Ivyo Ephésiens 1:17-18. Ucutegera ukwizigira ivyo duhamagariwe, ivyo Imana iturindirije mu ijuru. Ubu twebwe umuntu apfuye ngo yo nk'uyu yarironkeye Ukaristiya akagira ko ijuru ngo yarironkeye aho nyene, kuko muri Ukaristiya ijuru ryose riri ngaha, siko tuvuga. Ijuru ryose we yararironse kuko yahawe kumenya, ategera uburemere, igihagararo. Ubu hejeje kubona intsinzi. Intsinzi si ukuvuga ngo abansi barakubagaye. Intsinzi bibaye mu mutima wawe, kuko niho ari intsinzi nihibera ubwa mbere. Haca haba rero ivyamwa. Aha sinigwa ndondogora 1 Corinthiens 12:13, kwatura ko Yezu ari umukama. Pawulo mweranda avuga ngo ntawe ushobora kwatura n'akanwa kiwe ko Yezu ari umukama atabivugishijwe, atabihawe na mutima mweranda. Kuko sugupfa kuvuga ngo mukama, ubivuze nukuvuga yuko wamwimitse, wemeye kumugamburukira, ucitse umuyoboke. Naho niho bica niho uburemere bwavyo biri. Si ukuvuga ngo Yezu n'umukama. Ivyo oye ndabivuze gutyo si mutima mweranda bamubwishije, mbasubiyemo ivyo numvise bavuga. Ubivugishijwe na mutima mweranda no kuvuga iki? Abahejeje kumwimika mu buzima bw'iwaho nyene, kandi abahejeje kuvuga ati kuvumbaye umwigishwa wiwe. Uwo rero ni mutima mweranda bamukoresheje. Acaronka amahoro. Nimba hari camwa c'amahoro, uzorabe Pawulo mweranda ahantu hose avuga ivyamwa vya mutima mweranda, ivyiza vya mutima mweranda, icamahoro camakiza mu vya mbere. La patience, ncamerezaho simvuge vyose. La patience, ukumenya kurindira, nico nahereyeko. Simeo yari yiteze urukiza rw'Isirayeli, uruhoza rw'Isirayeli. Yararindiriye, yarasenga, azaraja mu gisengero, azi neza ko atazopfa atabonye urukiza rw'Isirayeli. Kwemera ukurindira. Umuntu ntata ubwoko, umuntu ntata umutwe, umuntu ntaca seda ngo areke shetani muganzi kandi ari mu ngorane, ari mu bibazo byinshi. Ubwo n'ubukomezi bwa mutima w'Imana acaduha. Hanyuma umaze kumwakira ucugira icyo twita assurance. Assurance no kuvuga ukwemera kutanyiganyika. Ukwemera kutanyiganyika, assurance, kuko urazi ko umukama yantwari mu rugamba iguhagarikiye, iri kumwe nawe. Murakoze, tugire Kristo, mumbabarire natwe.